Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye ku Ikirere Kizoba Kimeze kuri uyu wa mbere Igenekerezo rya gatatu ruhuma umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Muramvya, Bubanza, Bujumbura, Rumonge hamwe na Makamba. Haritezwe kandi ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Bururi, Mwaro, Rutana, Gitega hamwe na Karusi. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza, Mwaro hamwe na Bururi aho ibipimo bizoba biri kuri °C 13. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu, nayo mu ntara za Rumonge, Gitega, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga hakazocamwe ibihe vy'izuba. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo bizoba biri kuri °C 30. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:09 rirenge igihe cy'isaha 12:24 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenjera yabashikirije mwakoze kuyakurikira.